mu gihe abantu benshi barabazi ko M23 canke RDF nyishamba z'u Rwanda zishobora kuba zagavye igitero muri Uvira mbega kuko vyoba ari byo Mr The Black duhumuco kugira ngo duhumurize abari gukurikirana n'abasanzwe gukurikirana ibe byose so urakoze cyane imbere ya byose ndababwire situation actuelle yo muri Uvira mu micungararo yaho kuva kare twamye tubana mu biganiro vyinshi bijanye n'umutekano muri Uvira tubabwira ukungene bimeze ikamanze ndamutse cyane abantu mwese mudukurikirana reka nanjye manze ndabaramutse bose tubage no kwaramutsa twashitse bishikiye kuri aho baherereye hose ndibaza yuko baguma dufatiriya mu Giswahili bavuga gufatiriya kurikirana kandi turabishima cyane urwego bigeze ko tuko turaduza abantu cyane uburyo budasanzwe mutwereka urukundo rukomeye rero abantu benshi bari bazi yuko M23 ari yagavye ibitero muri Uvira ariko mu biganiro twakoze twababwiye uburyo ari M23 yagabwe ko ibitero yahatakariza abasirikare n'ibigwanisho byinshi maze kuba bigaragara ndabifise amafoto y'ibigwanisho byagiye birafatirwa muri ibi bice byabereyemwo imigwano navyo sibindi nagace bitwa Kigoro Kigugwe na Kabunambo burya ubu buce bwose ndakubwiye abantu nga mu cibitoki baraburabuko baburabira mu misozi miremire barabubona cyane niyo bariko bararasana bahita babyo nibi tubona hakujya ya Rusizi ni mu misozi Nije mu misozi ntabwo ari mu kiyaya ni mu misozi mu biyaya ni muri Plaine de Rusizi abari mu misozi kandi urazi ikintu kivugiye mu musozi uracumva ikivugiye mu kiyaya rero abantu benshi bari bihenze barabamwe baragira ubwoba ngo M23 ngo ragarutse Uvira bigenze uko ndetse n'abarundi benshi baragize ubwoba ko twuma dushobora gushikirwa nga mu Burundi wacu dushobora kubana n'inyeshamba neva ntibikunda ubu ahubwo rero ico batamenye nuko M23 ubuce butari bukimaze kubwakwa yari isanzwe ifise ngamo mu micungararo ya Uvira amakuru tumaze kuronka nuko ubuce bwose bwamaze guca buja mu maboko ya FDC ubu bwo muri Kigoro Kigugwe na Kabunambo twababwiye neza yuko imigwano yabaye muri Kigugwe gusa turababwira yuko umwanya n'umwanya imigwano ishobora kuvugururwa mu bindi bice ko twababwiye planning n'imigwano igiye kugenda twababwiye imigwano bujya amakuru tumaze kuronka nuko imigwano iza gutangura ariko ntiyatangurira rimwe muri Kigugu yatanguye imbere ariko bidasobanura neza yuko muri Kabunambo na Kigoro imigwano itaza kuba rero naho imigwano yabaye ingabo z'ubundi FDNB zerekanye ubutwari budasanzwe Wazalendo berekanye ubutwari FDNB berekanye ubutwari mpaka barigarura buno buce zinonyesha mbazarize umva babakuye mu buce bari barimo ibigwanisho vy'u Rwanda bitari bike byafashwe abasikere b'u Rwanda atari bake bahasize ubuzima ibi ndiko ndabibabwira abantu nimuze mubifata yuko ari nka ya makuru yo hakujya Kanyaru makuru gushikuza ya makuru yo gushikuza babaha oya aya bara makuru y'ukuri yizewe kuko nababwiye neza yuko tuvugana n'abari ku mirongo y'urugamba akaduha situation zimwe n'ibintu biriko biragenda rero amakuru uko ari karagenda nubabwira neza yuko ano makuru yamaze kubasakara hatandukanye Kigugwe ubu yamaze kubitunyisha mazamaze gukubitwamo zahunze zashwiragiye twari zakwiye imishwaro nk'uko amakuru yaca bandanya abivuga hari amakuru menshi nabategure kubijanye n'ino nkuru mu nkundire ndababwire ukungene ibintu bimeze kuntu vyifashe muri rusangi imbere yuko ndababwira ibijanye n'ubundi buce bwafashwe na FDC ngaha mu bice bitandukanye hatanga kubera imigwanejo ndaza ndabibabwire navyo ariko kaza twiyagire uko ibintu bimeze ni bijanye n'ihinduka ry'imirongo y'urugamba muri Kigugwe ni muri Side Kivu na karere kari mu maboko y'ingabo z'u Rwanda hamwe n'abafatanya bikorwa bazo ubu twovuga yuko inyuma y'imigwano yabaye kari mu maboko y'abagwanyi ba Wazalendo kuva kuri uyu wa gatatu kigenekerezo rya gatandatu Rusama uno munsi uno maka turimo icitonderwa nuko kuva isaha 3:40 imigwano yari kibandanya kandi yariko irimukira igana hehe aho bitwa muri Kajembwe muri Sange muri Kajembwe niho imigwano yariko irerekeza ngaha muri Side Kivu novuga yuko ibintu bigihinduka cyane no saba dukurikirana pardon bagume badukurikirana cyane kugira ngo bashobore kumenya ukuri kwibiriko biraba ku mirongo y'urugamba umutekano ukurahinduka n'ingoga kuri uyu wa gatatu kuri genzo rya gatandatu Rusama dukurikije amakuru aheruka ava aho
vyabereye muri ako karere ka Kigugwe kahora mu maboko y'ingabo z'u Rwanda nabo bafatikanije kasubiye mu maboko y'abo Wazalendo bidasubirwamo n'ingabo za FDC n'ingabo z'u Burundi ku gushira hamwe no ku nubwira bakoranye mu kugwanya zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Iyo niyo nkuru nziza navuga yuko notangariza abantu badukurikirana bari bazi yuko ari M23 yateye Uvira, ahubwo M23 niyo yatewe ngaha muri Uvira. Rero si ivyo gusa nobabwira muri ino nkuru, ondazi ko nobabwira vyinshi. Hambavu yo kwigarurira ubwo buce hari ubundi buce nabwo bwigaruriwe ngaha muri Side Kivu nyene. Ni mu mirwano yatanguye kuva ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo twarababwiye ibijanye n'iraswa ry'ubwirinzi bw'u Rwanda muri Lubumbashi, twabwira yuko ama antimisile yabo yamaze kuraswa, ibikoresho byinshi bakoresha ko vyamaze kuraswa. Sivyo? Ivyo ariko twababwiye yuko imigwano ikibandanya kuko byaraboneka neza yuko FDC na Wazalendo baciye bikora ku migwano yo hasi kugira ngo nayo ishobore gutuminyesha mbazo Rwanda bazombora muri ubwo buce. Amakuru tumaze kumenya kugira kano kanya nuko ubwo buce bamaze kuba babigarurira, harimo aka gace nyene ka Lubumbashi kari gasanzwe harimo ivyo bigwanisho n'agace kitwa Remeka. Ivyo bice kabisa byamaze kuba bija mu maboko y'igisirikare ca FDC ndetse na Wazalendo nk'uko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero singomba kubabwira bica kubarambira, ndizera neza yuko ino nkuru umushoboye kuyakira, ariko nituronka ibindi byinshi canke ibindi bisa nibi turaza kugaruka mu kindi kiganiro kugira ngo dushobore kubabwira. Sinzi yuko hari ikindi shobora kutubaza canke ikindi mugomba kutubayagira mugambo muri make kujana situation actuelle ukimeze Uvirira tuje ubuce butari buke muri Uvira, inyeshamba za bwatswe, ariko no muri Prenedora Rusizi hari amakuru tuko turahumva, ariko turaza gutohoza nitumenye kuri kwe turaza kuza tukubasangize, murabizi yuko ataco tubima. Yes, yeah. Patriot, ndabona ko amasaha cyari meza cyane kugira ngo abakunzi bacu dushishike kubarondera amakuru yizewe. Niza aho twabasezeranya ko mu minota mike tuzatwaronsa amakuru meza yari ku murongo w'urugamba. Yes, nuko nibaza batagusezera twabwe ngo turamana turasubira. Biriwe cyangwa mwaramutse bivaye namwe mudukana aho muherereye. Ndabitse kandi je Mr. Kid True. Mr. Fasha abandi ko warafashijwe, Mr. koresha inzigo yawe neza. Anyway, nigiye kinini nite ko turabashikiza ibiganiro nko byahoze ya geopolitique, turi kumwe na Mr. The Black aka Maître Polivara. Nagazina kakera yenshi atamuzi muri politique yenshi nakamuzi kubundi bwo twe turakazekana cyane. Yamara umupolivari ibihe byose. Katwa twana tumuha ikaze aramutse abakunzi ba Yaga Nawe TV ndetse n'abakunzi ba BM4 News. Yes, merci beaucoup ko mu mwanya ndakora mu kiji cyambere wowe ndaguhana misuhuko ndazi yuko merci sana ibihe bitari bimeze neza. Ikindi ndaramukije abakunzi ba Yaga Nawe TV bamwe dukunda kubana mu biganiro vya geopolitique, bamwe dukunda kubana misi yose, twaduheze imisi ko turabonana kubera ko wari wagwaye wowe twabifashanya, ariko ndizere ko twongeye kubaha amakuru agezweho nkuko twari dusanzwe tubikora. Yes, cyambere mugira mu mwubahe, mugira amagara meza n'amafaranga. Nimbere ko namaze igihe kinini ntako ntari kuri tere, none byinshi byarahindutse. The Black kumeje kwa The Black nyene bana yarirabuye cyane aravyiwa yamaze imisi ngwaye ya je meme bakomeza kugwara gumuragira amagara meza nkayo mbona. Oya reka je ugeje ngaje numbone basi tu urambona kuri kamera ku mugaje ndafise ingwara ndanasama ishobora kumitana sometimes umwanya n'umwanya ishobora kumitana muga abantu benshi ntibashobora kwibaza mugaje kurambona look ubona yuko nyine amagara ari meza, mugabo hari uruhande mariko ndagwaranamwe n'amagara yiwanje. Rero kubw'ivyo ntibazokangwe ngo umuntu karashininga kuri kamera biba bigoye cyane. Je nk'ubu ndafise ingwara samayiri yo nyine yo mitana. Yes, no mpamvu kenshi nkunda kwirezeruva nk'ivyo abajene bakunda ibintu vy'inzoga, ibintu vy'amatara usanga ndabigira kure. Hari impamvu ahubwo abakunzi bacu bansengera ndabatereje igisabisho na cyane cyane. Sinzi ko twatumaze igihe kinini ko turakora, hari amakuru menshi yagiye araca mu karere kacu ka geopolitique. Urabona ko dusanzwe dukorera muri EAC cyane cyane niho twifocusinga cyane. Ego, hari amakuru menshi yaciye ubugwaye bwa nyine icubahiro w'u Rwanda Kagame yarigeza gwara
cyane scrojant yari mitwe wewe ubu rero hari n'amakuru menshi akaravuga yari yagiye kuraba imace muri ku mibonano yiwe na Samia muri Tanzania aho bibonekana ko na president w'Ubuganda nawe nyene baguma bagira imibonano idasanzwe turabazi ko Kenya ubu nako wa Kenya Ruto voilà baguma bagira imibonano idasanzwe muri Tanzania yato na hato idafise ikivuzi idafise ishingiro sinzi nka patriote wewe na gute kwino mibonano ubona ivyo bivyariki so icambere no kuba makini sana cyane igihugu cy'u Burundi na Kongo ko Tanzania twari tuzi yuko ari igihugu gisanzwe gisenyera ku mugozi umwe n'u Burundi na Kongo ego kubera ko naco caragiye mu biyamirizo bwicanyi bwakorerwa Kongo mani gaho hakurya mugabo no musiko turabona ya Tanzania itadifarikanije n'u Rwanda na Kenya bariko baregerana cyane ndetse cyo mu president wabo abaho mubonano uko ashatse ikintu abarundi dukwiye kugira ko makini sana kuko no musi tugambaniwe na Tanzania abarundi twese twadushize twaduheze Tanzania irashobora kudutanga kubera ko irafise tout taxe irafise igihande kini tugira nte duhuriyeko irafise buri kimwe cyose ubwo ati ndatanze u Burundi kandi batanze u Burundi umenye ko na Kongo izobitanzwe buryo ubundi nabwo bufashe Kongo nuko na rugo runini rugagaraye rufise abantu bateruye ivyuma burya ata Burundi nta Kongo kuko ubu uno munsi Kongo sevira afise ubutunzi mugabo mu gihe u Burundi bwogira ikibazo Kongo nayo bigize ikibazo kubera ko inguvu azifise mugabo kugwanira kuvuga ko kugwana ico gihugu cyabo navyo bashoboye kuvuga ko Kongo yo bibayeho kubera u Burundi iyo ndabivuze mu yo sanse ntimumve ngo ni mu byo gufungura ni mu by'ubutunzi muga uno munsi Kongo yogira imana mbi u Burundi bukagira ikibazo cyane ubutegetsi bari mu uno munsi bukava Kongo nayo niyo kota kuno muriro rero uno munsi niyo mpamvu ndavuga yuko mu gihe Tanzania yodeko nigatanga u Burundi mumenye neza ko tuzoba turimbutse rero iyi mibonano ya Samia Suluhu na Kagame avuye hadaciye n'amasaha 28 tukabona Samuel Ruto na wari dumbukijeyo asimbiyeyo mu gihe tuzi yuko bari muri planification ya Hima Empire biteze kugira makenga kuko nujya mu mama numuhima muri Zanzibar turamaze kumenya ntuze nya origine yiwe uno munsi rero umenye neza mu gihe iteki 17 itariki indwi z'ukwezi kwa 11 President Paul Kagame yarivugiye n'umunwa wiwe n'ururimi rwiwe n'amenyo yiwe aravuga ati sishobora gukeza umuntu ariko arica abatanzania abwira nde Samia Suluhu ati uri kurica abatanzania uri kuri abahohotera nta binga abatanzania afise no munsi sintegera kugukeza kubera ko uri umwicanye kandi uri n'umugore ntishoboye kuyobora igihugu none gute avuga ko atomukeza ariko bakacajayo ivyo niyo turiko turaje urumva Kagame yarabivuze imbuga zose byaraciye ko henshi hatandukanye mwarabibonye natwe twarabivuze and then igihugu cy'u Rwanda n'igihugu ca Kenya bateguye manifestation ibera muri Tanzania yo kwiyamiriza nde Samia Suluhu ico gihe mu bafashwe benshi harafashwa abanyarwanda harafatwa abaganda harafatwa Tanzania harimo n'abasirikare bo muri Uganda n'u Rwanda unibuke neza yuko basanze muri ambassade y'u Rwanda muri Tanzania hatwagwa n'ujya mu general bujye mu ambassade w'u Rwanda muri Tanzania no mu general basanze ariwe ariko yategura ivyo bikorwa by'urugomo byo kugira ngo bateze imigomo kubujye Tanzania nyamba harakoze manifestation abantu jana umenye ko aba Tanzania bari 10 gusa andi bose bari abavuye bajyagenize bavuye muri Kenya andi bavuye mu Rwanda andi bavuye Uganda harafashe n'abasikare batari bake mugarukaje dufata uno munsi tuvuge ko ari ubwenge buke bw'abagore kaje tubona uno munsi Samia Suluhu ariko araho mubonano babandi bagomba kugira ante kumurimbura mbe murazi neza yuko ijya myerekano mu Tanzania yatururijwe na FDNB ivyo murabizi ona amakuru y'ibanga mugabo mbaye nk'ikiyamenye je ntibari kibayibanga kubera ndibaraguza cyane ubu ndabipfutse urumva baragize uruhara runini rwo gutururuza ijya myigaragambyo kirabera muri Tanzania muguno musi Samia Suluhu ariko arabahe mibonano urumva ego politique nta mwasi yamaho mugabo bivanye n'icuka tukirimo guha umubonano uwa mbere uwa kabiri mu misi kurikirana amasa 20 ataranahera birafise ico bisigura sivyo birafise ikintu kinini kandi bisigura kandi munibuke neza yuko ubu Samia Suluhu atamwe guhuza n'u Rwanda kuri Nyerere u Rwanda ntigwahuza na Tanzania kuri uyo yipfiriye nyakuyona ntiguhuza na mbere Nyerere we yari shaba Nyarwanda beshi kuko u Rwanda rwaje gutegura hari intara yitwa Kagera intara Kagera u Rwanda avuga ngo yuko ngo yahoza iri mu Rwanda rero ngo bagomba kuyisubiza
Tanzania kirashavura. Nyerere yaciye afata abanyarwanda bose ico gihe batari bafite ivyangombwa abajana ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania cabiciraho. U Rwanda rushobora haronkira isomo. Iyi ni histoire yabaye mu myaka iheze nyamba ntihenze kuharagera igihe bikancanga kubera ko iyi myaka ahubwo tugusaba ugende dutegurire neza tuzoyikoreko neza iyo histoire. Yes, ibi vyarabaye n'ukuri. Mugu no munsi Samia Suluhu president wa Tanzania ariko araha umubonano bano bagabo ahubwo nasamaye bashobora no kumwicira abo nyene cyangwa mutere kudeta kubera ko iyo bagomba kugirira nabi bashira mu biganiro. Museveni kugira afate Uganda ku bantu baza amateka ujye mu president yarahari yamwishe amuhendesha ngo biganiro azo Museveni ko yari nyeshamba. Kagame no nani katre kuri Havyarimana yamuhenze ngo tuje mu biganiro acaramwica bazi ko yaciye twitanira president wacu n'ubu tuzohava tuvyura dossier n'ubu bazobuzukuru bacu bazorubona kandi bazorutsinda cyane gose yo kuntu yatwicira president ko suwe wa mbere yatwiciye na Ndadaye turabizi neza igihe Ndadaye yicwa Kagame yari mu ikambi ya gisirikare bikomago yari yamuzanye n'umugambi bakoranye na bikomago ibi nta utabizi ivyabaye muri rya myaka abo byose ategerezwa kubibazwa umuntu karana telefone namanza nindire manze mpeze kubaha amakuru sivyo. Rero ibi vyose ni bintu ari kese y'umwanya gusa umwanya birashobora kuja habona kandi induru nyinshi zabaye mu Burundi none ko arazifise mu ruhara wenda na 2015 niwe yabiteguye uno musi Samia Suluhu ashobora kuba arikarishira ikarahehe mu gashambara uno musi ashobora kuba sheka mu gashambara bajyagabo n'abanyabwenge hima impera bategeza ko yemplant uko bigenda kose mugabo nashobora kuyemplant Uburundi butabirimwo Uburundi na Kongo batabirimo ico rero bagomba niki mbaza ati mu gihe Samia Suluhu yotanga Uburundi byo bigenda gute. Icambere Samia Suluhu atanze Uburundi bacagomba guhindura gouvernement y'u Burundi bayihinduye cyagira nto cyafata Uvira bagafata n'intara ya Tanganyika bazoba bafise nde Karemi urumva izi za Fizi zose umva Kongo bose bayifise zobi Kongo yonyine igizo baya kiseke ndibavuga ati tugusange iyo muri Kinshasa bamaze kwiru niko bazomubwira Uburundi bwafashwe Kongo kwifata biroroshe reka n'uburundi burakomeye ni ahubwo twebwe aho ni bafatiye none bakangwanira n'indi atabizi najyari FDC yatanze itangazo ryo gukeza ingabo z'u Burundi kwenda bari kwaritwara ku mirongo rugamba ngene babagwanye ko mu bihe vy'ibibazo no bakibandanije barabizi nabo nyene sivyo. Rero uno munsi no kuba makini sana izi ngendo za hato na hato zo kwidumbukiza ahubwo n'abari muri Tanzania barabebegere ujya mutambukanye na ujya sinovuga ngo numugore kubera sinovuga mutambukanye ko ntafise batambukana n'umupfakazi ujya muvyeyi bamwegere nihisange mu vyatazi kuko bijya bintu vyose babona hagenda Kagame na Ruto ntibazobitegura burya migama yindi ni Museveni yayibereye ku ntebe bagati no genda mwopere numubona namubona mutama amugati genda mwopere kibazo mu kicano ko nuko bigirane nuko bigenda. Rero muri make jewe singomba kubivuga ko vyinshi vyo ariko ni vyinshi ndazihara amakuru y'urugamba ahubwo twibandanirize nayo ibikumbure navyo tuzogaruka ko nivyateza ikibazo ntuzovuga ngo twabibabwiye reka twizeye ko tuzomenya ibiriko ivyinshi inyuma y'ivyo bintu biko bibera muri Tanzania dutegerezwa kubimenya kabisa dutegerezwa kubimenya kandi vuba cyane kabisa. Yes, reka twikomereze rupatriote hari amakuru atariho ivumbi amakuru atari ivumbi ariko aracana cyanaho nibaza ko turi mu bantu ba mbere bo bayamenye ariko avuga ko Uvira ishobora kubigomba gufatwa. Ego ubizi gute wowe wamaze kumenya wewe bimeze gute? Merci beaucoup. Iyo nkuru abantu benshi yabaciye mu ntoki bariko barayumva hagiye hatandukanye ariko abenshi nta kuri kwayo bariko barabwirwa nta kuri kwayo bariko baragira nte bariko barabwirwa. Ni kiganiro nakoze kuri BF4 News abenshi ndaza kwizifikiringa kugira ndaza kuzifikiringa kuko bazazo barayikurikirana nayo ni nkuru zariye petite tutuma tubaha abantu benshi bazindiye bavuga ati M23 kirataka Uvira bimeze uko igeze Kabunambo igeze Kigugwe igeze hehe nyamba ari Kigogo ajya amazina yaharangora sivyo ariko siko kuri jamakuru yaho je navuganye Mr K je navuganye nawe ari ku mirongo y'urugamba abantu bitiranije operation ntabwo ari M23 yakoze operation
operation yakozwe n'igisirikare ca Congo, igisirikare c'u Burundi na Wazalendo. Byari bimeze gute rero ngo vyagenze gute? Muri make aha muri Uvira nimwibaze ngo inyeshamba zarahavuye ziracahari. Hari ubuce ziragaragara nk'inyeshamba canke zari nyigije nyine ziraseho n'ibirindiro ziretse kuba mu gisagara gusa mugatera itware murumva ni ikintu kinini ni hanini yego. Burya rero kuno operation n'umusi yari imeze FDNB yagomba kwataka inyeshamba aho ziri mu birindiro vyazo aho bitwa muri Kigugwe no muri Kabunambo. Rero uko vyagenze bateguye kubaza kubatakira mu jina avuganye n'umusirikare ari hehe ari ku rugamba yambwiye operation ngene yateguwe n'ingene kiragenda. Ambwira ati twe twateguye yuko operation tuza kubatakira icarimwe. Abari muri Kigugwe, abarundi, abakongomani n'abazalendo bakoze operation kabisa ibirindiro vy'inyeshamba byo muri Kigugwe barakubita barataritsa barasambagura kabisa. Baratatagura muri make. Babibabaje abasirikare batari bake bapfuye b'u Rwanda, abandi bakomeretse, abandi bakwiragiye imishwaro. Biruka cyane. Je nabwo n'umusirikare yari kuri fro uwo mwanya. Ariko ikintu yambwiye ati twe tumaze gutanguza operation muri Kigugwe twagiye gutangara aho twabwiye ko dutangurira operation rimwe bari muri Kabunambo batariko bararasa. Tukateski ko babaye mu Akagambane. Komandema yabo muri kano kanyimeze gute? Ko twari tuzi ko dutangurira operation rimwe. Rero ibi vyatumye FDNB imera nk'ireka kwa advancing gato imera nk'ishinga mire ahanyene muri Kigugwe. Mugabo destination kwa rukwinjira mu isange hariho ivyuma by'ubwirico bitwa na sécurité aérienne biro byo mu kirere canke ama anti drone ama anti missile aya ashobora kuneutraliza ikirere ashobora gusama nk'ivyuma by'ubwirinzi ahantu hari imibu abona ya maraso ni menshi urumva kujya kuntu bijya vyuma bishobora kurinda ikirere sivyo rero ukungene ibintu byaye bimeze bagomba kujya mu sange babikubite bipfe ivyo vyuma vy'ubwinzi basigaranye kubera ivyari muri Lubumbashi hirya ejo barabirashe bacagomba kurasa n'ivyo muri Nyangezi ujya amaze kurasa ibiri muri ngaha muri Nyangezi nibiri ngaha muri aho nababwiye muri sange bizoboneka neza yuko umuti w'imbwa uzoba umaze gusha uzoba umaze gusha ariko ntivyakunze kubera ko ntibadivansinze parce que hari ivyaciye bigorana ako kanya ariko abene igihugu baho bo bagumye mu matso nta numwe yasohotse abari ngaha mu cibitoke ndaziwe ko haza afise yabagenzo baziti mu gatondo guhera sizere mwari mwumva bimeze gute n'amabombe yararimwo amaroketi donc inko nini na ntono zose byari birimo muri makino kimirwano yazindiye kuno musi yari ikomeye kandi idasanzwe muga kubihenze bavuka ari M23 yateye oya siyo yateye ahubwo niyo yatewe niri kiroto no muriro. None ubwo kwasirikare b'igihugu cyacu cy'u Burundi nitwe nibo duca tuvuga ko cyane ngo ntabo babasize ubuzima canke bahagirira ikibazo sinje kubwira ngo abasikare b'abarundi bahasize ubuzima c'est vrai bari kuri front ariko nibo bateye mu gihe hariwo wubiriye umwasi nagukora mu kameme umwasi nagukora mu nubwo batarasa amashatsi ntawakuriza itamujya mugabo babubiriye mu gatondo kakare mu buca barabakubita ahubwo amakuru ufise nuko ari n'abasikare b'u Rwanda bavundutse mu birindiro bambaye ubusa bari bakiryamye impuzu bazirukana mu ntoki bari biteze biruka bambaye ubusa bashobora kuba hari abantu basohotse badatwaye n'inkoho mu maboko ndibukaye none ngira bavyumva none umuntu yenze yiruka yambaye ubusa yo kwibuka inkoho nuko vyari bizasikare b'u Rwanda ahubwo abene igihugu bagenza ko babaza ati mwabonye asikare b'u Rwanda biruka bambaye ubusa mwabona birukanzwa niki baha muri Kigugwe murindiro bari barimo kabisa amakuru yizewe nahakuye biruka bambaye ko bavutse ni boka ewana kujya kwa Francine niyo saba niko biruka kiyo makuru nakuye kuba ari hariya uza kuhiga mwene gihugu waho muri Kigugwe ndaza gusaba nimero zabo kugira ngo mbaze ingene byagenze iyo aho baruhukiye biga Birutse nibo bashobora kuba batarahagarara ubwo ntibashobora kuba basiriye mu Rwanda Kagame yo cabaca imitwe yabwiye ati nangusubira inyuma ucumera nkaro ni no mbe mu cyongereza gukata ni tani ni irongo tani ikoronsi rirerire wararavye sinema yarongo tani ni kujya nyene rero ntashobora kwinjira mu Rwanda niko ndashobora kuja mu bindi bice ahubwo vyiza bigira hasi bice nk'abakikubita mu myobo hama bakakingira amagara yabo mba twitegeye ko intambara ubu ikibandanya canke intambara guhera kwayo nayo yabwiye intambara ntishobora guhera numudukurikira intambara ntishobora kuduhera mu ikisekedi atoba determine
akarasa mu Rwanda kumara intambara kubita mu Rwanda ukubite Biki Arena ukubite Stade Amahoro bace basubiza ibirenge hasi ariko hasubira intambara muri Kongo zijya nguvu baje nyimiri ko bazizana mu Rwanda nose uko bimeze erego je niko ntabaye umusikaje mu technicien dogere none aba Wazalendo bacu nabo bihagaze gute ko babona ko abanyarwanda babasatira cyane bo badashaka gukanura babone kuri ibyo tubabwira basafuma tera grenade mu Rwanda Wazalendo uzikera itandukanye na zende buri kuri discipline n'abasirikare buzuye kandi umusikara akorera kuri commande bana nk'ubu mu gisirikare haba discipline mu gisirikare nubwo umushefu yawe yo kwiba umushahara wiwawe ukwezi kose ntuvuga ntiryogora nubwo kwaka ivyo wahawe byose ufate zirya nyama bahabwa n'amakuru ne befu baba naho abakurusha ipete gisantimetero imwe nico bitu gisirikare abasikere bararenganwa ntibavuga abashefu bararenganya batwara uvuga bisobanuye ko ni discipline bisobanuye ko Rwanda ruzoba kwita kimwe ku buso mva nta kwihora mu gihe batarakomanda gukubita u Rwanda biracagoranye kumara zino ntambara mbayahagarara bivuze ujya mutamanda mwemera yavuze tugara zino ntambara kumara zino ntambara no gukubita u Rwanda ariko muhu wa 6 ngari kizoba mbayahagarara tubwiye ahubwo nzomubaza yareretswe mugivyo ko mugo ntavyemera kabo katuzomubaza twumve usanga yareretswe ige na apotre turamwemera cyane abanyarwanda benshi bamwanka nabo bamwanka hari ico bahuriye ko se igihugu cyacu twagira iki wacu we yama basesera gafa kenshi yamabwe ati mwe mufise president wanyu twe dufise uyu wacu nta mpamvu nimwe yo kuvuga ngo turavuga ngo turamahasa nk'u Rwanda ico baha apotre mbayahaga bo mujyaga inyama bo mujya ucoco muri pikare iyo babazingurube zangurube zazindi hajya hari umusiramu hava nyumva nabi wo musiramu iyo rugurube bazingurube arico bitwa bucoce canka manimba barayigurira hamwe agaca bayibaga akayishira ku mituri bakagira imituri bakaba umwe wese akaza ayora ururundo rwiwe bahaga bamufashe mu Rwanda ndiko bomugira bo mubaga bucoce arabazongamo abakubita ababaza muga nawe arafise igitinyiro yo muze iyo umuntu amugira igisirikare none kavuga ukuri iyo umuntu amugira umusirikare rigavuga ukuri iyo umuntu amugira umusirikare ajya muze ukuri akuvuga ku murongo yarababaye mwarabazi karabiscro yarababaye mwarabazi nabayiscro rero arabazi cyane abasobanukiwe niyo mpamvu nubwo wumva bavuga haba hari impamvu arabasobanukiwe cyane ego Yesu patriote tugushimire cyane naye ndabashimisha nk'akajambo utekera abakunzi bayaga nawe TV ni nk'akahe ndacyana ko hayeze n'igihe kinini tutako biganiro nkuko vyahora itambere niba kore subscribe amatwanda tubana mu biganiro n'amakuru vyacu amandanye badukundishe n'abandi yes twebwe vocation yacu no kubaha amakuru y'ingene ibintu bimeze niho muhamagaro wacu kandi ari ku mwanya rero kubakunzi bacu ndazi neza yuko batuboneye ikibereye baraduha n'amazi rero nimo tuzaniye amazi twinyweye na cyane yes atoshimire nimo yafise aba diaspora cyabibwiriza iyo message nacaca barakorana na patriote yanyote yaramaze kinarwaye nabo ndacagwaye nawe nyo kavinyu kamwe ko mubere ndacagwaye bro reka dushimire wewe mwese mwafashe akanya kari sacre mugadukurikirana tubaha amakuru agezweho cyane muri Uvira ndetse no mu gihugu kibanyi ca Tanzania nta byinshi twovuga ni kubashimira cyane mwikubwira commentaire ni kibanza kinini cicubahiro twabahaye abakunzi bacu kugira ngo mubazi bazo byose mutasobanukiwe mwongera mutweka ko mudukunda cyane yari Mr Kido Trof Mr Fasha bandi ko nawe arafashije Mr Koresha inzigo yawe neza mwari kumwe naho ubutakuganiro gikurikira tugiye kubategura na Patriote woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cyane cyane Dubai hariho benshi tumaze kwifashamo akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira ubwubatsi construction ubushoferi driving gushikana ibintu ku mukiriya delivering gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabiri katavuna
dusange muri mairie de la ville bureau numero 6 canke mu twakure kuri plus 971 50 88 13 005 canke plus 257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mu twakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.